ukamubwira ngo mama akubwira sije ndi nyoko wakishwiwe nje ndakuvyara undi mwanya ugasanga abandi bana baramutuka wewe nugira nyoko yaragutaye yakize gute umwana akagahinda kakamwica ivyo byose nabimenye mu mwaka uheze muri Oktoba niho namutoye aragerageza nkarira amaraso zagakoroka mbwa nkagerageza kubihisha kugira nimve ko ndiko ndarira. Nitoka nyumbani mida kama ya saa 9 za jioni hivi. Saa 9 jioni siku hiyo nililala nje. Nilala nje, kesho yake asubuhi nikaamka. Hata kipindi na ulilala nje sababu gani? Walikufukuza ama wewe ndio umejitoa kusema sitaki kulala tena ndani? Ya kutokana na kipigo hicho nilitoka mimi mwenyewe. Nikasema hapa nyumbani sitarudi. Na hakuna mtu ambaye nitamwambia nimeenda wapi. Naenda kivyangu. Sikusoma. Sipata elimu yoyote. Lakini kama nitaanzaje? Wakati yeye ukimwambia mama, nakwambia mimi sio mama yako. Wakikupiga, anakupa somo, anakupa onyo. Ukimwambia baba yako, akitoka utakoma. Akija na mimi na nyamanza. Sometimes nikiona imezidi, naenda kujifungia ndani chumbani. Kwanza kulia. Nalia nikimaliza na uso ili mtu yote asikundio kama nifanalia. Alafu natoka. Kitu ambacho kilikuwa kinaniuzi zaidi, nikiona watoto wengine wanadeka kwa wazazi wao. Kumbuka miezi 9 uko tumboni mwake. Usifanye hivyo. Akaniuliza kwa nini umeniuliza hivyo? Nikamwambia na maana yangu. Ila wewe nenda tu. Basi. Have a brother? It was just hard to believe. Really? Yeah. Because mom never told us. When the day she told us, I was with my sister. Mwaramutse mwiriwe abakunzi bose ba Seven Vibes. Ndabitwa muri benshi cyane gose mudukurikirana mu mihingo y'isi itandukanye. Harabari mu Burundi badukurikirana kandi badukunda dusangira buri munsi badukurikirana gose ababitubwira yambi cyane. Harabari muri Australia, harabari Etats-Unis, harabari Canada, harabari mu Rwanda, harabari muri Congo, harabari muri Kenya, harabari muri mu bihugu by'abara tutabona kenshi mu komanta. Harabari Belgique, mu Faransa n'ahandi hose nashaka kuvuga utandukanye. Ndabaramukije gose uyu munsi ni kuwa mbere. Twashikiza kuganira my journey nkuko mukimenyereye, tuganira ku buzima bw'abantu batandukanye, twabwira ku nkuru z'ubuzima zabo kugira ngo maybe bitwigishe, maybe bishobore kugira icyo bidusigiye ko nibaza ko abantu bari my journey bakagenda ukonyeshana kuba wahonze. Sino nibiza ko uyiraba ukayitegera neza gose abari inkuru y'ubuzima bw'umuntu hamukara ko atakintu woyungukamo. Uyu munsi mfise inkuru iri special cyane gose kubera ko je ndabizi muri filme. Ndabizi muri filme ibintu by'abantu nakiriye uyu munsi mugabo nagiye numva babimbye ndavuga bini hafi madaravye y'Amerika ivuga kuri histoire y'abantu yarakira umunsi n'umuvyeyi n'umwana bazananye bafise inkuru yuko yo gutandukana kwabo. Nibaza ko umuntu wese ari umuvyeyi yumvise umuvyeyi yabuze umwana wiwe mu gihe c'imyaka 20 tebwo yumvire imyaka 20 utazi umwana wawe ngo ari hehe utaramubona ibintu tebwo bacane gose. Uwo mwana mbega yakuze gute atazi yatandukanye n'abavyeyi batazi mama we ngo asa gucanga ameze gute mbega yakuze mu buzima ameze gute. Nizo tugira twumva uyu munsi ngira ngo marabibona ko barashoboye kuhura barashoboye kubonana mugabo uyu munsi tugira twigire ku nkuru yiwabo. Jewe ngira mbe muri mwebwe ngira mukurikira inkuru yabo kuko c'est vrai akenshi abatwire banje barampa resume y'inkuru zabo mugabo bankunda kumenya gose ibindi ndi kumwe na mwebwe kugira ngo nshobore kudekuvira histoire y'abantu turi kumwe mubone
ndavyumva nanje bigishushe hamwe na mwebwe reka ndabakire hama batubwire ukuntu vyagenze numva shaka kumenya vyagenze gute baturanye gute baburanye gute babunanye vyagenze gute mbega yamenye gute ko ari umwana wiwe yamenye gute ko ari mama wiwe ibintu nk'ivyo rero tugira tumenyere hamwe na mwebwe ntimuze kuja kure muze kukurikirana ikiganiro cose ndi sûr ko hari byinshi nimba bemeye kuza hano nuko hari byinshi bifuza kugira ngo abantu bamenye hama bavyigireko reka rero ndabakira abasubire banje uyu munsi hama babibwira hariho umwe atavuga neza ikirundi muze kwihangana la persona nakiriye ndabatwakira abantu batavuga ikirundi mugabo ngikuru nuko message muyumva sizo nari bikuru nuko mwumva message reka ndabakire hama batwibwire reka duhere kuri mama amakuru ya Nimeza cyane meze neza ego ibiro yuko yivuga no Murundi kazi aba mu mahanga bamwe bita ba diaspora gihugu yavuye mu gihugu cya Australia niho asanzwe aba hano ndetse hariho undi mwana wiwe nawe ngira muraza kumubona ariko umwana wiwe nawe ntibari kumwe shaka rero twibwire ushobanzura mutse n'abagenzi bawe bashobora kuba dukikana bari muri Australia nama abatakuze n'abashobora kumenya murakoze cyane ku mazina yanje banyita Hawa Kwizerimana Hawa Kwizerimana mu by'ukuri izina nibaza ko ari icy'umuntu kubera narayizeye kandi iramfasha rero mba mu gihugu cya Australia mu ntara ya Perth ego muri mu city canke town bayita Amadara Nihomba ndamaze imyaka 17 mu gihugu cya Australia niho ntuye ubu n'ubwa kabiri nje mu gihugu cy'u Burundi waherukino ryari naherukino muri 2018 yego umva ko haize imyaka itari mikeya ishaka kuri 5 utaza mu Burundi ndaza kukubaza ibibazo mugabo hagati mu nkuru reka gatoya umwana wana banze yivuge navuze ko ari utavuga ikirundi umunsi yavuga ikirundi neza Hawa ubinyi avuga muri rw'igiswahili mugaza kugerageza kuvuga mu kirundi kugira ngo abatumva igiswahili bagerageze gutahura ibyo aza kuvuga karibu asante unajisikiaje sawa sana unaweza kutuambia majina yako sijui kama unaweza kusalimia watu kwa Kirundi ama vikikushinda hakuna shida unaweza kuongea kwa Kiswahili okay sawa kwa majina naitwa Bahati Joseph naitwa Bahati Joseph mimi ni Mrundi isipokuwa sijakulia Burundi umekulia wapi Tanzania ndio Tanzania nimekuwa najiona Tanzania kwa hiyo naweza nikasema ni Mtanzania Mrundi niko Mgunje mwingine ndani lakini mimi nagaa kama unaweza kuongea Kirundi kidogo naweza ulijifunza aje Kirundi na umejiona unakula Tanzania Kirundi nimejifunza kutokana na mimi huwa nina tabia yangu moja kutokea utotoni mwangu nikisikia jambo hata kama sijalielewa vizuri huwa ubongo wangu hausahau kwa haraka hata sasa hivi ukiniambia neno baya hata nikiezeka na tembea magoti nitaishi kulikumbuka kwa kipindi nipo na wazazi wangu walinifundisha sana walipenda nijue kabila letu kwa hiyo yale ambao waliniachia kipindi hicho mpaka leo nakumbuka nakumbuka Kirundi isipokuwa kuna baadhi ya vingine sikumbuki lakini huwezi kuniongea kwa Kirundi nisikusikie unaweza kunisikia vizuri sana okay reka gatungerageze gusigura ibyo avuze yitwa Bahati Joseph kwatumva igiswahili yakuriye Tanzania avuga igiswahili kigoye kandi je ndaza gutakara mu mwanya ukurikira mukabona ntakaye mind your business kwa igiswahili cyo Tanzania kivuga kiri tabonere wenye entertainment ariko avuze ko yakuriye Tanzania mugabo no Murundi nibaza ko mu bitwara abarundi benshi bakuriye Tanzania niyo mwumva
avuge kino giswahili ariko avuze ko azi kirundi yacigishijwe n'abavyeyi nibaza ko abavyeyi bamureze biri no mu nkunda ngira tuza kumenya mu kanya ko avuze abavyeyi nka ncanye na mama wiwe mama bakaba batarakuranye nuko bisa abavyeyi bandi bashobora kuba baramureze ntavyo nzi aza kutubwira avuze ko afise impano yo gufata amajambo vyihuse kandi avuze ati umubwiye ikintu kibi azociba gushika ashaje umva ko arafise memoire ifata n'ingoga reka ndabakira abatumire banje nibaza ko hageze ko twumva histoire yanyu jewe ndi impatient kumva histoire yanyu jewe hari n'abana na partenaire nabwiye ngiye gukora nigana n'abantu bameze ukuntu kati ça vya vrai ndashaka kumenya ico kiganiro duhe link tucumvirize rero nanje ngira mbe muri abo bantu bagira bumviriza histoire yanyu nibaza ko nza guhera ku muvye ko muvye niwe yatwaye inda aravyara umwana hanyuma haragira no kwitape yo kumubura nibaza ko mwohera ngaho mukatubwira vyagenze kugira ushobore gutakaza umwana nibaza ko inkuru tuhera ngaho ni inkuru igoye cyane kuvuga kubera sometime hari igihe ndabivuga canke nkavyibuka nca numva urabona ikikumba kiranika ariko ndazogerageza nihangane. You can feel free. Alright. If you want to cry, you can cry. Alright, it's no uriko crying, uriko kuramwo ibintu byose uriko uraruhuka afise uri kumwe n'umwana ushobora warariza atakubona ukabora hano sitakubona uyu munsi nibaza kuza kuryoha abonye ati umuvyeyi wanje naho yambuzi yaranshaka yarandondeye yego icyo gihe nukuri sinovuga ngo ndibuka umwaka mugabo hari hagati ya 1990 n'indwi hagati ya 1998 ibihumbi bibiri. Oh my god, sorry, hari hagati y'ibihumbi bibiri n'indwi no igihumbi majana icenda n'umunani n'indwi n'umunani gutyo hagati gutyo. Rero ukuntu natakaje umwana urazi muri Tanzania mu nkambi ubuzima twari tubayemo bwari ubuzima bubi cyane. Nagiye kurondeza nyene mu kijiji kuko abandi bose basanzwe bajayo nta kazi nari bwaronke ntabwo nari mfise hama abana ndabasiga muhira bose. Yari uyu unamukuru wiwe uyu n'umwana agira kabiri kuri jewe hama ngarutse umwana ndamuhiga ndamubura. Ako kandi nako bari basiganye kagafite imyaka 5 umva kari gatoya. Rero ndamuhiga ndamubura turashakisha polisi ziradufasha turashira kuri radio Kwizera turarondeza umwana turabura irengero ryiwe. Kumbe yagiye arazibira aburi agenda noneho aza gutorwa n'umuntu. Umuntu amaze kumutora aca mujana kwa papa we ntitwabana aca mujana kwa papa wiwe kubera ko n'ubundi yari asanzwe adashaka kubana nanje yakumarira ashaka kwa papa. Rero nkamari ndiko ndamutwarayo yacyutse namutwe kubera ataragera kubera iyo mpamvu kuza ndamutwara kwa se akararayo akagaruka haciye nk'imisi umwana agenda uko uyu muntu aca aramutwara kubera ko yari yamutoye amuzi aca aramujana. Amaze kumujana se we ntiyavuze ahubwo icyo yakoze yandikishije ikadi byihuta aca arahunguka aramutwara atana kimwe avuze ataco nzi. Hama bigenze uko je naricaye ndihangana naguciriye mu gato kuriya muntu yamutoye mwarabana mu ikambi imwe twarabana mu ikambi nawe ntiyavuze ikintu nawe nta kimwe yavuze canke papa niwe yamubujatse ntuvuge ko ndibaza ndavyibaza kuko inkuru zigenda kuza nkamenya ko umwana ahari nuko vyavuye muri abo bantu nyene bari bazi uwo mwana ukuntu yagiye. Rero nje ndicara ndanuma ndarira ndihorera abavyeyi barampoza nyuma rero inyuma nyene harakishize igihe cy'umwaka nca ndaronka dosiye ndagenda muri Australia ndicara ndatekereza utwaye umwana umwe nkiyumvira natwaye babiri naciye mbyara abandi babiri ukiri mu ikambi nyene ego
nyuma yiwe. Rero hari ukuntu vyanzamwo nkumva ko umwana yapfuye, mugabo yundi mwanya nkumva umutima umwe ngo rema umwana warahari kandi arakomeye, mugabo wa mutima wo kuvuga ngo umwana yarapfuye ukaganza ubumbwira ko umwana ahari, kubera nanje ubwanje niyumva muko umwana atahari, kubera naguma mbaza nk'abantu bino muri Afrika, nta muntu yo kumva gakuru ku mwana wanje, nta muntu yo kumva ko umwana baba baramutoye. Rero nawe yaragiye, ntibanamubwiye, ntibigeze bamubwira ko uwamufise uwo mugore wase atari mama wiwe, ahubwo yagiye kubimenya amaze guca ibwenge, amaze nk'imyaka nk'itanu gutyo, bariko bamutuka kwa kundi nyene mukaso yakureze, ukamubwira ngo mama kugira sije ndi nyoko wakishwiwe nje ndakuvyara. Undi mwanya ugasanga abandi bana baramutuka, wewe nugira nyoko, nyoko yaragutaye, yakize gute, umwana akagahinda kakamwica. Ivyo byose nabimenye mu mwaka uheze muri October niho namutoye. Umwana rero kubera ko bamufata nabi avamo, kubera inkoni bamukubita aromoka, aragenda aja muri Tanzania. Kize muri Tanzania mva kuva ku myaka 5, nawe uravyumva. Ico gihe baba hehe? Baba muri Muyingano mu Giteranyi. Umwana cyo yiberiyo yitorerwa n'abantu, arabahunga mu buzima bubi, sinzi ubwo yabaye mwaraza kubabwira kuko nanje yarabimbwiye numva birambabaje ku buryo numva ntovyihanganira. Iyo myaka yose nabayeho n'abayombabaye, nkashira injya ku meza bikanka ko mfungura, haguma niyumviye umwana. Aho ndavyumviye rero inkuru ya narose sinayirose ku muntu, ahubwo nayirose online, like urabona ama social medias. Koko ngiyo ntiyarihinduye ryamye irya kabiri bararihinduye, ntabwo ryari ryo. Rero ndabona umunsi umwe ko nari maze igenda bibona, muga kubera nari nishizemo ko yapfuye nkaginoringa. Bisi ndabiraba nivyo bintu byo kuri WhatsApp baguma bavuga batesha umutwe abantu, ibi ni bimwe byo kuri Messenger baguma batesha abantu bashira kuri ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Basi kuva nshika muri Australia naramaze nk'imyaka 5 ntangura kubona ayo matangazo. Turi kurondeza umudamu yitwa uku yagiye muri Australia, niko twumva ko ariyo yagiye, mugabo ntituza ahantu ari, nta n'inamba yiwe dufise. Uwo mumenye uwo mudamu yo mutubwirira ko umwana we yabonetse. Then muri October ndabibona kuri Facebook. Inyuma y'imyaka 5 canke ubu mwaka uheze? Uyu mwaka uheze. October niho nagiye on Facebook, ncamana kuri timeline umuntu haje nyene kuri Facebook page, mbona nyene bashize iyo message. Ndavuga uribona amazina, ndavuga uyu muntu anzi nibiki avuga. Chandaraba kubera ko batari bazi izina rya kabiri, navuga uyu muntu bahawa ni benshi, ashaka kuba atari jewe, turi ngaha turi benshi. Undi mutima bukeye ngo ushango we kubera ko checking iyo message kandi basize ko ni namba. Ndasubira kuri Facebook kuri Face, ndatora namba basizeho mobile phone. Ndacyama ndiyumvira mpamagara iyi phone number ni Tanzania sindayizi, shogenda gute. Rero umutima uraguma urambwira ngo rinda rondera inkuru wumve. Aho hose watinya kwiyama hope ko uwo mwana ahari, kandi wo mu mutwe wose ko yapfuye, bataraba nikomerekeje kandi rya kabiri uko nyene niko vyangendeye mu mutima. Mugabo nararyamye ndabira nkako nsinzira, ca ndibuka ko amasaha ya Tanzania tudahuza, twe turi imbere yabo. Ndaharura cenja kuri Face kuri Google, ndagoogling ndashira ko city Dar es Salaam city time, ca baranyereka hari saa 12 z'umugoroba. Ca ndahamaga ndayamagarira camo umutima mugabo kakusimba usimba umuhamagaye utazi uramubwira iki, umutima ugasimba ubundi ukaza ngo rinda uvugana n'uyu muntu yokobera igisubizo. Ca ndavugana nawe aranyitaba, arambaza urinde, ndamubwira nje ndi umuntu nitwa uku, ndamubesha izina kugira ntahave yumva ko mfitanye isano niyo message batanze, ndamubesha izina kugira ntahava aca kumugumura.
ubwo ndamubwira nje nitwa naka nashaka mvugane nawe kuri message nabonye mwapostinze kuri Facebook. Uwo mugabo aravuga ngo yaye sije nabisizeko yashizeko n'umuhungu wanje. Ndamubwira umuhungu wawe ari ngaho ngo hoya nta uhari. Azoze ejo yajanye numva vuze izina rero. Yajanye na Bahati kuragira inka nta uhari. Numva umutima urasimvye numva ndabuze ikintu nsubira kuvuga. Ndamubwira none araza canke ngo yaye ngo bararayo. Ngo barara baziragiye bazirindira ngo yo zigerera ari mu kiraro ngo mugabo ngo ejo mu gitondo azoba yaje. Tuca ndamuguha. Nararyamye bukeye byarakunze kusinzira numva sinigeze sinzira narabuze intege bukeye n'akazi sina no ku kazi sinagiye naciye ndabahamagara mu gitondo ndababwira you know what ntabwo nza ku kazi kubera numva nameze neza shavuga okay nta kibazo ugenda ariko kwa muganga sawa aho sinari ndindiriye wa muntu amasaza kugera bampamagara rero umusaza nubise phone sona ndamuvugisha cyarambwira yaje wa mwana turavugana ndamubaza ndamubwira ati ndashaka umbwire hariho message mwatanze ko mufise umwana yabuze nyina nashaka mumume tuvugane none wewe uri mama wiwe oya sindi mama wiwe ahubwo nashaka mumume tuvugane uwenda ndashobora kufindinga mama wiwe kubera mwavuze umuzi uwo mumenya abwire mama we okay acarambwira ngo okay ngo reka ndamuguhe camushyira phone rero yitavye alo ndabura icyo mvuga aguma avuga alo ndabura icyo mvuga alo icyo ati ndarashavura we ni nani unapiga alafu hongeye yani numva nyene arakaze rero kubera nariko ndavuga kumbe ikumba ngo cyariko kirani uyu niwe canke siwe ndihanagura ndatinda ndamwitaba hama ndamubaza witwande acambwira ngo we mama ngo so wamamagaye so wamamagaye wowe ugomba kumbwira izina kwanza kubera ari wamamagaye uranzi ndamubwira nawe nyene ndamubwira rya zina nabwiye wa muntu nawaca namubaza wowe none witwande ngo nje nitwa Bahati Joseph yo numva umutima noneho ibintu birushijeho kuba bibi urumva byari excitement you know uri excited urabura nicyo uvuga rero ndamubwira none uba hehe arambwira haba mba muri Tanzania mu ntara rinde Musoma okay ndamubaza ubana nande ngo mbana na mama wakuvyara ngo ya ngo si mama mvyara ngo mugabo ndamwita mama ngo kubera simfise mama kandi mama sindamuzi kubera iki utamuzi mama wawe none warivyaye ngo yahise nivyaye ngo gusa ngo mama twaraburanye none mama wawe ko mwaburanye nturamutoraho wumva yoba hari ngo sindabizi ko ahari sinzi ko yapfuye ngo mugabo ngo mu mutima wanje ngo umutima ngo umbwira humura mama aracyahari ngo mugabo sinzi yari ngo kandi nta n'umuntu n'umazi yari nyene ndavuga okay turavugana ndamubwira ndamubaza none Bahati nk'ubu bishitse ukabona mama wawe ukamubona cyangwa ukamwumva ku phone wabigenza gute ashambwira no kwishima turambwira no kwishima ambwiye ngo no kwishima ati none nk'ubu ko mama wawe mwahebanye ico gihe cyose ko ndamubaza ufite imyaka ingahe ngo ufise imyaka 23 okay tinone ego ngo bambwira ko mama anje yanaye ngo mugabo ngo jewe ngo ico nemera ngo nuko ngo ico numva nuko mama tonta ngo nabwo yari kunta ngo nigezana
ubwo ndamubwira ati none mama wawe ubishize ukamubona wo mugira gute uwo mubaza iki hari ijambo wumva bamubaza acambwiye wabivuga umeze gute amajambo vyarora ko asohoka naragerageza nkarira amaraso agakoroka mbwa nkagerageza kubihisha kugira nimve ko ndiko ndarira ndamubaza none wo mubabarira ngo je ngo mama wanje nta kintu na kimwe namubaza ngo gusa ngo Imana yomumpa ngo nkamubona vyonyene nukuri narajije kumubabarira kuko ntiyanaye nta muvyeyi yota umwana wiwe niyigezana je no mubabarira kandi narajije no kumubabarira ico munyereka gusa jewe jenyene nkagira nkasubira kumva ko je mfise mama ndabona abandi bana bahamagara ba mama nkababara nkabona abana abavyeyi babatuma bakanka kwigenda gukora ivyo babatumye nca mvuga nimereke shaka kuja kubikera vyo mama wanye batumye kazima mwe mu mufisi bona n'abandi amufise akantuma nogana niruka umva gahinda karanyica rero nca ndamubwira ati je ngira nukuronderera mama wawe kandi akaboneka ti mama wawe ndaza ahantu ko nyene ndamubwiye mama wawe ndaza ahantu ari numva ngo shimwa Mana ngo Imana irakoze ngo wamubona ati je no mubona namubona mukavugana nta kibazo ngo wobukoze cyane ngo naratanze ngo naratanze imitwaro mu ishengero ngo senga ngo mama wanje ngaramfasha ngo mama wanje tubana nganga aramfasha gutanga imitwaro ngo baransengera ngo abakozi b'Imana ngo baca bavuga ngo muri mama wazoboneka ngo bambwiye ngo muri mama wazoboneka ngo rero ngo kubera ngo abakozi b'Imana ngo bambwiye uko ngo ndabise ivyizigiro ngo nje ngo ndizeye okay nanje cyane umva mu mutima ndaremye noneho ndanuma nk'iminota ishika nk'itanu akaguma avuga halo mama ko wanumye vuga mama ndanumye uranumye kandi nje ndakurindiriye umbwire mama wanje uzomundonderera ryari aho nanuma ndiko ndarira haheze nka 5 minutes nca ndamubwira Bahati nje ndi mama wawe mvuze iryo jambo nanumwe yasubiye kuvuga twese twatuze turara ku ifoni nk'abana urumva babana bari hamwe umwe agatera undi akikiriza turarira twese tumaze kurira ntibyoroshe ntabwo byari byoroshe kwere muri hangana niko ndabatwara umwanya ndiko ndifata na jewe niko nibabanje bibaze inkuru navuze no ku kazi naragiye mfata ababosi banje ndabicarika ndavuga ndafise inkuru ngomba kuvuga ntigishinga ntahe ndiko ndatanga ndababwira ababosi bonyene bararize abazungu bararira barambwira Hawa uri umugore ukomeye ufise ingabire yo kwihangana kuba warihanganye iyo myaka yose ukaba uri ngaho ukaba ufise umubiri nk'uwo umuntu akubonye abona unezerewe kumva unezerewe hanze ubwa mu mutima warapfuye It's hard to believe. Rero bimaze kugenda uko twararise twese turarira ndamubaza none umeze ute wabayeho ubuzima bumeze gute arambwira ubuzima yabayemo numva agahinda karanyishe n'umuvyeyi ndamubaza ukora iki ngo mama muciye nkora akazi ko kuragira inka ndagenda kuragira inka
mu mashamba tukarara mu biraro tuziraririye. Numva ko kazi na kazi gashobora gutwara ubuzima bw'umuntu. No muri Tanzania aho bishobora gushika nk'abantu bakaza kwiba inka mu ijoro. Inamana bo bahasanze basika babisha. Urumva ni Imana gusa iba irinze umuntu. Ubwo ndamubwira none baha urashaka kuguma hiye muri ako kazi canke uwo gukura hiye wumva byo kunezera. Acambwira ngo ahubwo akajwi gato. acambwira ahubwo yobakoze uwo muntu yumvana ngaha yobakoze. Canamubwira okay ndaza kuguhamagara. Namuhamagaye uwo munsi sinamuronka. Ncavuga yo nangira bace bamwica. Nangira bace bamwica ko mvise mama we yabonetse. Hama ndakomeza nyene ndihangana. Mwijoro kubera yabonye ko nayo nahamagaye. Numva arasubira mu magaye. Nta nifone yarafise twa tundi tw'udutoci. Nta n'amayinite yagiramwo. Nta na kimwe yari gitunze nkuko nyene. Mbara bamuhamagara kitaba. Ndamubwira okay. You know what? Ngira ndakurungike mu Burundi. Ngo sasa mama ngo mu Burundi nzogenda kubana yo nande. Ngo ni Yuri, ngo ari Yuri, ngo ngo okay. Acaragarura umutima ngo ndibutse nguri mu Burundi. Ngo nta kibazo ngo ubunyene sasa hivi ngo nurungike ngo itike. Ndamubwira mwana wanje sindi mu Burundi. Ahantu ndi hagendwa n'amasaha 28 n'indege. Ngo hano ni hehe ngo karikure numva wene namubwiye ndi mu bihugu by'abazungu mu gihugu bitawusarara. Ico gihugu raco kiba hehe? Ico gihugu kiba hehe? Ndamubwira ni igihugu kiba kure batuzanye ngaha nk'impunzi. Umuntu yagize amahirwe kumuzana turi ngaha. Ngo sawa ngo none ngo nzokubona rero ngo nzogusanga mu Burundi. Etse ko nta kibazo nzosanga mu Burundi. Ndamubesha. Ariko nashaka yari inzira areke kuguma yumva babaye ko atazoza ngo asange mu Burundi. Ubwo niho rero naciye kubera ko ntari bwavyemere neza. Numvaga mfise intoze nca mvuga ati ngira ndakunugike mu Burundi. Ugendeye. Marashaka n'imiburibure. My sister zogenda mu checking. Arabe nyene nukuri ko ariwe kuko nari mfise ikintu kimwe canke bibiri bamurabirako. Okay. Ndavugana nabo bari bamutunze. Uwo mu mama yaramutunze yavuze ngo yo nta muntu w'umusaza yisazi. Imana irakoze nukuri ngo kuba yarinze yumva mama wiwe ahari. Ngo sino muhorodinga. Ngo mwana wanje ngo agahinda yarafise. Yaramukunda no kuri nk'umwana wiwe. Ngo agahinda yarafise. Ako ntiyarakije mukase yari ubundi canke ni wenyene. Muri Tanzania abo bantu bamutoye yaravuye kwa mukase yaragiye kuyerera. Ntiyasuye guhura na papa wiwe. Ntibasuye guhura. Nabo ntibari bazi yari. Nabo ntibareze kakiri. Yarabatorotse yagiye batabizi. Nyine baramukubise. Baramugirira nabi. Se wese ho yarari ko afise abagore babiri. Acaratoroka. Atoroka n'inkona avuga nsubiyeyo. Nivyo bakangiriye byose. Acaratoroka. Yitorerwa rero nabo bantu. Baca bamutwara kumutunga. So muri ico gihe naciye mbwira sister. Ndamubwira sister Bahati yarabonetse. Sister ngo ewe yaraguye hasi. Yaraguye hasi naguma numva abantu ngo yavuga ngo ni mu mupepere ngakayaga kagaruke. Rero haheze umwanya aravyuka arambwira ngo bamukuye hehe. Ndamubwira ari muri Tanzania. Ari muri Tanzania ahana mugabo iciza kihari ni kimwe. Ngira ndamurungike mu Burundi. Ego ngira ndamurungike mu Burundi aze hama azoshikira Ingozi. Nzomuronderera ahantu aba wewe uzogenda umurabe uramuzi naho yarakiri muto mugabo uramwibuka ariko hari bimenyetso bitatu nshaka kuzokurangira. Hari ahantu uzomuraba inkovu ndamurangira. Cyagenze uko nyene. Yaraje aramumenya. Arambwira ati umwana n'umwana. Ndatera impundu. Hama rero ntangura kurondera gukora saving kugira nzoze kuraba umwana wanje.
ico gihe cyose kuva muri October last year sinarya sinaryama no kuvuga nararyama mu gitondo nkavyuka nkaja ku kazi vuye ku kazi naguma kunyene urumva sinatiro nari mfise naki byarashika nkashika ku kazi nkagera ku kazi hajya tugiye kuri break acha ntangura gusinzira asinzira aza numva abakoze nk'umukozi mugenza njeje aje wewe wasinzira amasaha yarenze gusubira ku kazi acha nzanzamuka acha nihanagura aho rero acha subira ku kazi boss agacambwira wari wasinziriye abazungu nta n'ikintu wabahisha uko banyegeze ibintu byo byose baravyibonera bane nyene wari wasinziriye avuga oya ntabwo nasinziriye ngo reka kumpenda kandi ndabibona ati nakamubwira ati nari nasinziriye wagwaye muco gihe kuko aravyonyene naramaze igihe mfata kugenda ku kazi nkagenda uyu munsi ejo bikanga nkagenda iminsi ibiri iyindi minsi ngahe bikanga nkavuga nkiyumvira batava banyirukana canishiramo cafata rero kuba open kuriwe ndavuga ubungira mbe open kubera baguma bambona menga ndi umuntu afise ibibazo manager barakukumbura cyane gushaka kubona umwana canke harimo n'umunezero mwinshi urenze igipimo kuko nawe ngende uragwaza rimwe rero nshobora kuvyumva ukuntu nabibwiye boss agaca arambwira you know what ndaguhaye 2 weeks genda gume muhira ubanze relaxinge ube calm nyene uzumve ko mu mutwe menga ashambwira ariko ndakubwire nimba ushaka kugenda nukuri turagoye uburenganzira ubunyene booking itike ugenda ndambwira nta mahera ndaronka ifu ko mbanza gusavinga hama rero nkazogenda tikuko ni kure ngo nangahe ndamubwira itike yonyene ndambwira avuga no aho agomba kubanza gusavinga naho ufise itike ni wocu ugenda ubunyene ugomba gusavinga n'imiburiburu ukaronka basi n'ico uzosiga umumariye kuko n'umwana yabaye afise ubuzima bubi afise ukwiheba kunini rero bishakiko ko ugenda ufise ico wose kumumariye ukamwereka ko umutekinze care yahuye n'umuvyeyi ko yego cha manager wanje angira inama uko acara bikonze yakoranje meeting y'abakozi bose arababwira ko izo nkuru ababwira iyo nkuru ababwira iyo nkwavuze ngira ndabivuge kubera hawa ntiyoshobora kubivuga abivuza acarira yibuka ibyabaye byose akacarira arabivuga bose abakozi bose banguye ko bose bango munda baravuga ngo nukuri nguko nyene nukuri byagenze ndabereka udufoto twiwe ngo mana ngo murasa Imana ishimwe baca ibi bintu twabibona muri movie none bibaye kuri wowe nanje ndabizi muri film ibintu twabibona muri movie rero tubibonye kuri wewe ati byari bikwiye kwandikwa mu mateka ukavyandika mu mateka ukagira mbese ukabivuga nyene ukabivuga kugira abantu bose babimenye ko ari ibintu bibaho n'abantu bakina mu movie babikina byarabayeho basi kuri uyu munsi ndi hano ego nshaka kubaza ukuntu abana bandi wari ufise bavyakina hari abandi batatu babiri watwaye hariya sinzi ko abandi bavyaye natwaye abakobwa babiri mu nyuma umuhungu wa mbere yari yasigaye ino nawe nyene naramutumije ko yaje 2015 wewe yaramuzi kuko urumva ko yari afise imyaka 5 uyu igihe yazimiye yari afise 3 rero yaramuzi amaze kumumenya we yaravyakiriye byari guse namubwiye bahati yabonetse ngo reka kuvuga after 20 years umwana yabonetse mama byo bintu ntibibaho sindavyemera ko yo bariwe ndamwereka ifoto ngo yaniwe ngo nubwo yakoze ndamwibuka ngo yo niwe rero aba bandi babiri nta na kimwe bari bazi kuko nta na kimwe nigeze ndababwira sinigeze mvuga na kimwe kubera nanize nanje ko yapfuye sinigeze ndababwira narabibabwiye barabashocked mama uravuze undi mwana ndavuga ndamufise none vyagenze gute umuntu ntituzanane ngaha hama none kutatubwiye ko dufise ubundi mu brother ndababwira rero
brother wanyu rero ndabatera story ukuntu byagenze urumva kano gace gatangura kurira mukuru we nawe atangura kwifura avuga ntimurire yarabonetse arahari nguyu iyo batangura gutizinga umusaza wabo wundi ngiyo ngo reba ngo kirasa nawe ngo bakaguma bamutizinga uko nyene numva byarabagoye kwakira no kumva kari n'uyo wundi musaza wabo kubera twagiye muri Australia batoya nawe yaragiye yatahanye yarahungukanye na nakuru wiwe byarashitse igihe bamwibagira yagiye gushika kugira bikunde ko bamenyerana byarabagoye Okay, reka twumvirize na Bahati. Bahati, nataka utuambie maisha mlioishi hanyuma kukosana mamako. Ameongea lakini yeye sio yeye mwenye ameishi hiyo maisha. Nataka utuambie maisha mlioishi. Kwanza wakati huo nakumbuka maisha yangu ya kwanza. Maisha yenye ukiangalia na mama yako unakumbuka ama ukumbuki? Sikumbuki mimi na maisha ambayo nakumbuka sawa yale ambayo nilikuwa naishi na mama yangu wa kambo. Niliishi mama yangu wa kambo kiukweli naweza nikasema mpaka hapa nilipo ni uwezo tu wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ukiangalia hata iko vile nazana na yeye. Na niliishi maisha magumu ya kupigwa, maisha ya mateso. Lakini yote na yote mimi kwangu naweza nikasema ni changamoto ambazo kila mwanadamu yeyote anaweza kupitia. Na ni kama nimeona somo, nimejifunza. Kwa sababu kesho na mimi naweza nikawa na familia ama naweza nikamshauri rafiki yoyote ambaye ananitazama kwamba maisha dunia ni mzunguko, usimtese mwana wa mwenzio kwa sababu hujui kesho yake. Na kipindi hicho nakumbuka nilipigwa nikaona mateso yamezidi. Baada ya mateso. Ulikuwa na miaka ngapi? Nilikuwa na miaka 5 na kama na nusu hivi. Lakini mimi kutoka nyumbani mpaka kukimbia. Sikumwambia mtu yoyote. Sikumwambia mtu yoyote. Nakumbuka kipindi hicho ilikuwa nitoka nyumbani mida kama ya saa 9 za jioni hivi. Saa 9 jioni, siku hiyo nililala nje. Nilala nje, kesho yake asubuhi nikaamka. Hata kipindi ulilala nje sababu gani? Walikufukuza ama wewe ndio umejitoa? Mimi ndo sitaki kulala tena ndani. Kutokana na kipigo hicho, nilitoka mimi mwenyewe. Nikasema hapa nyumbani sitarudi. Na hakuna mtu ambaye nitamwambia nimeenda wapi. Naenda kivyangu. Mimi nikasema kama naenda kufa acha nikafe tu. Ila kama Mungu ananiona basi nitaishi. Lakini ulikuwa ungali mdogo, mtoto wa miaka 5, sidhani kama anaweza kuwa na akili ya kuwaza naenda na wasinitafuta na sitaki kurudia tena hapo. Ndio maana nimesema kwangu mimi hivi nilivyo. Nina tuseme labda memory kichwani mwangu. Naweza nikafanya kitu leo ama kesho. Hata kama ukiniuliza kesho kutu ama miaka kadhaa ipite, utakuwa unakumbuka. Nitakwambia kile kitu uliniambia hivi. Sasa nina swali, ulikuwa unashana babako. Babako na yeye alikuwa anakupiga ama ilikuwa ni mke wake tu? Baba alikuwa na wake wawili kipindi hicho. Kipindi hicho kulingana na woga ambao nilikuwa nimeshatiwa. Hata kama baba akiwepo, akiondoka, nikipigwa, alikuwa hawezi kuja nimwambie kwamba nimepigwa. Walikuwa wanakupiga wote wanawake wake wote? Moja. Mmoja ndiye alikuwa anakupiga. Alikuwa haji baba eti nimwambie huyu mama kanipiga. Nitaanzaje? Wakati yeye ukimwambia mama, nakwambia mimi sio mama yako. Wakikupiga anakupa somo, anakupa onyo. Ukimwambia baba yako akitoka utakoma. Akija na mimi na nyamanza. Na kipindi nimeingia Tanzania niliishi kwenye mji. Nilikutana na mama fulani kipindi hicho. Mimi nimwambia, ngoja kidogo. Ulitoka Muinga ukaingia Tanzania wewe mwenyewe? Ni karibu mpakani yani. Yaani penyewe ni kama hapa hivi. Barabara ile hapa.
Hapa ni Burundi, hapa chini ya barabara ni Tanzania. Hata kama ulienda mwenyewe? Ama kuna watu walikuwa wanakushindikiza? Ilikuwa ni karibu. Mimi na aliyeniokota nilimuonya wakati huo, kwa sababu nilihofia nikirudi nyumbani, nikimaliza siku 2 nje, nikirudi nyumbani kipigo kitakuwa pale pale. Nilipiga magoti nikaomba, naomba usiseme. Usiseme kabisa. Mimi hata kama mimi ni mdogo, lakini Mungu atakulipa. Naomba nitunzie siri. Nimelala leo kwako na kesho yake tena nikirudi tu ni lazima nipigwe. Basi akanielewa. Nikaishi nikamaliza kama miaka 5-6 kwake. Kipindi hicho baba kwa kutafutisha na kusikia habari ya babako kama anatafutisha mtoto wake. Huyo mzazi. Kipindi hicho ulikuwa unaishi kwa huyo mzazi, akusikia kama babako anakutafutisha? Alikuwa anasikia. Lakini kuna wakati mwingine nilikuwa nakatisha mawasiliano. Baada ya hapo nilipomaliza hiyo miaka, naweza nikasema kipindi hicho nilikaa kwa watu kama 3 hivi. Lakini baadaye nilikuja nikaona sasa hapa maisha haya, wacha nifanye hivi. Kipindi hicho nilikuwa Ngara hapa karibu hapa. Sehemu moja inaitwa Ngara. Nilipotoka hapo, yule mama kikweli alinipenda, niliishi kwake, nilivaa, nilikula. Lakini baadaye na hata kama kipindi naenda huko Msoma na napopasemea, nilimwaga. Nikamwambia mimi naenda tafuta. Na yeye ndo alinipa nauli. Nilipofika kule, nilishuka stendi. Baada hapo mimi nikasema ukiishi na uoga hautaishi. Mimi nikajitoa nikasema wacha niulize mtu yeyote hapa stendi. Wala mimi natafuta kazi. Hapo ulikuwa au kusoma? Sikusoma. Sikupata elimu yoyote. Lakini kama walimwengu wanaposema ukose elimu lakini una akili. Usikose vyote. Niliuliza, bahati nzuri nikakutana na ni mbibi. Lakini bado yumo kidogo, sio kwamba ni mbibi sana. Akaniambia kazi ninayo lakini utaweza kuchunga? Sijawahi kuchunga, lakini nilimwambia naweza. Ili nisije nikalala nje. Nikamwambia mimi naweza. Basi tukaenda kwake, tukapanda gari tukaenda kwake. Ilikuwa mbali kidogo na stand hapo. Nilipofika kwake, kwanza yeye kama yeye kwa upendo wake tu, nilianza kazi baada ya kama mwaka 1.5. Kwa sababu alikuwa hana watoto. Alizaa mtoto mmoja wa kike, akaolewa. Alivyolewa nikawa ni mimi na yeye. Aliniomba siku hiyo, kipindi hicho, aliniomba aende aniandikishe serikalini kwamba niwe mwanae, mtoto wake. Niandikishe serikalini. Sasa mimi nikasema sidhani kama inawezekana. Kwa maana mwanzo nilishasikia kwamba walienielewa kwanza waliniambia kwamba mimi sio mzazi wake. Hapa cha kufanya, mimi najua nakuheshimu, nakupenda, tutaishi. Nikasema hautanituma kitu iwe wapi, lakini popote unapojisikia wewe niite, nitaenda. Tofauti na kazi ya kuua tu, ila kazi yoyote niite, nitaenda. Kikweli niseme uongo, niliishi kwake, niliishi zaidi ya miaka 10 na kitu sasa. Lakini kitu ambacho nilikuwa nasema baada ya kusikia kwamba huyo mama nilikuwa nakaa kwake, kwamba sio mamangu, niliishi na tumaini. Wakati mwingine nikiangalia movie kwenye simu ama kwenye television, naangalia zile movie za mateso ambazo nakuta wanacheza watoto wanateseka. Kwa machozi yalikuwa yananishuka sana. Sometimes nikiona imezidi, naenda kujifungia ndani chumbani. Kwanza kulia. Nalia nikimaliza na nawa uso ili mtu yote asikunde kama nilikuwa nalia.
kitu ambacho kilikuwa kinaniuzi zaidi, nikiona watoto wengine wanadeka kwa wazazi wao. Unakuta mtoto akilia, mama anatoa anambembeleza, akilia, mama anatoa 1000, nenda kanunue soda. Sometimes wengine mzazi anamwambia fulani nenda uniletee maji ndani ninywe. Anasema mama mimi niko kwenye kazi zangu. Hilo jambo lilikuwa linaniuzi sana na linaniumiza. Nasema hivi, je, tena nilikuwa kama ni mtoto anayejielewa, nilikuwa namuita pembeni. Nikamwambia wewe jamaangu, wewe unatumwa na mzazi, unasema na kazi zako. Kumbuka miezi 9 uko tumboni mwake. Usifanye hivyo. Akaniuliza kwa nini umeniuliza hivyo? Nikamwambia na maana yangu, ila wewe nenda tu. Basi siku moja kipindi hicho nakumbuka, baada ya kuwa na hata simu nilikokuwa nayo alinunulia huyo bibi. Alinunulia, akaniambia na line akaniwekea, naenda nikawa natumia. Sasa siku moja nilikuwa na rafiki yangu alikuwa na simu kubwa. Na wakati mwingine nilikuwa natumia kujiconnect kwenye Facebook, kwenye group. Sasa hapo nilikuwa natuma baadhi ya picha na posting. Wakati huo kuna baadhi ya watu ambao walikuwa nikimindisho naishi jirani na nyumbani, ambao labda mimi walikuwa wananifahamu, lakini nilikuwa nishaga wasahau kitambo sana. Siku moja nilikuja kuweka picha kwa sababu kuna mtu alinishauri kuniambia, wewe ukijua watu wanaopoteana katika hii dunia. Sasa hivi dunia imeelimika, kuna mitandao, kuna Facebook, Instagram, kila kitu kienda. Weka picha, weka maelezo yako pale. Kama Mungu akipenda utasaidia. Ilifika mpaka sehemu nikawa nataka kwenda kwenye radio station Tanzania kule. Nikasema nataka niende nitangaze mama. Lakini sasa cha kwanza najiuliza, je, yupo? Nitamtangaza yupo? Hata kama nikitafuta ama yeye nimtafuta ama yeye anitafuta. Mimi sijui kama yupo. Na yeye huenda labda hajui kama nipo. Lakini nilikuwa najipa tumaini kwamba niishi nisiishi. Kama nikiishi iwe leo ama kesho, awati ipite miaka 1000, kama mamangu yupo hai, lazima Mungu atakutanisha naye kabisa. Kiukweli nimeamini kwamba tumaini ni jibu. Kwa sababu nimeona ukiishi na tumaini na ukajenga tumaini, basi amini Mungu anakusikia. Niliishi kipindi hicho, ilikuwa kama 2020. 2020 nakumbuka kipindi hicho huyo bibi alitaka kunituma kwa mwanae ambaye alikuwa anaishi Mbeya. Nikamwambia mwanangu, huyo binti nilikwambia alizaa mtoto mmoja. Nina mtoto hapa, mtoto ni kama kaka yako sasa. Nika naye muda. Kwa tunaongea kila siku. Anambia mama, ndio mbele kaka yangu mdogo wangu huyo hajanisalimia. Wakati huo nimeshatangaza kwenye group. Nikaja nikasikia baba fulani ameandika kwamba mimi tunafahamu, mimi ananifahamu. Nikashangaa. Fahamu mimi? Niambia ndio. Kama unanifahamu mimi naitwa nani? Niambia wewe unaitwa Bahati. Nasema ndio, kwa sababu mimi huwa sio kama wale watu wengine. Unakuta wewe kama unaitwa Neema, ukiingia Uganda unaenda kubadili jina. Mimi jina langu ni hilo hilo toka utotoni mpaka huko ninakoenda popote. Jina langu ni hilo hilo, sibadilishagi jina hata mara. Na mtu akiniuliza wewe unaitwa fulani, mimi namwambia ndio ni jina langu. Mimi nikamwambia baba ndio naitwa hivi na hivi. Baada ya kumwambia hivyo, nikamwambia kwani wewe unaishi wapi? Akaniambia mimi naishi Burundi. Naishi Burundi. Sasa mimi na wewe wapi na wapi kama unaishi Burundi, mimi nipo Tanzania.
Tumekutana wapi mpaka unifahamu? Akaniambia mimi nafahamu kila kitu. Nisema sawa. Sasa kama unanifahamu, wewe unaishi Burundi wapi? Akaniambia sasa akaona kama tunabishana. Akaniambia dogo, acha upishi. Wewe sema hivi, kama unataka. Najua unakoishi huko sio kwenu. Sio kwetu. Mimi nikwambia ndio sio kwetu, sawa. Wewe unaitwa Bahati. Na familia yako baadhi nazijua. Sasa mimi nikasema huyu mtu atakuwa ni mpelelezi wa serikali. Ananipeleleza sikie kwamba mimi ni Mrundi nije nikamatwe ni Mrundi ama nipelekwe jela. Bana mimi nikasema sawa, tuelewane mambo yakae sawa. Nikamwambia mimi nilitoka huko Burundi ni muda kitambo sasa. Kama unasema unajua familia zangu, not fair. Wewe fanya jinsi unaposikia wewe. Kama ingewezekana na nipate familia kama wewe. Nakumbuka kipindi hicho nilikuwa nimebakisha siku 2 ili nipande gari ya kwenda Mbeya. Siku hiyo akaniambia sasa wewe fanya hivi. Jioni nitakupigia mimi, nipe namba yako. Sasa hakunipigia. Ile namba sijui alikuwasiliana na watu wa nyumbani ambao hapo kwa babangu. Sijui aliwasiliana na baba, sijui ilikuwaje sasa. Baba naye kipindi hicho akaniambia akaja akanipigia. Akaniambia wewe ni Bahati? Ndio. Tena nitaka kumjibu vibaya, nikasema mzazi ni mzazi. Nikakumbuka kumbe mtu anakusamini ukiwa mzima. Ukiugua anakusamini. Mimi nikauliza sasa, anauliza ni Bahati. Mbona alijua nani? Alijua nimekufa au? Nikasema ndio mimi ni Bahati. Bahati, Mungu alinilinda nimekuwa. Na sasa naishi maisha yangu tu. Tena yenye furaha isipokuwa na huzuni ndani ya moyo. Ila ilikuwa sipendi niishi mtu ajue kwamba nina huzuni. Hata kama nimesimama na rafiki. Lile wazo likija likunikumbuka kwamba mama yangu sina mama. Huwa rafiki hata kiongea maneno 10, kwa sikia hata moja. Anaongea si Bahati hivi, nikimaliza na unasema hata tuko pamoja. Nikatoka hapo mimi nikamwambia baba siku hii kipindi hicho sasa yule jamaa nikamwambia chukua hiyo namba mpe baba. Akipenda nipigie, nipigie. Nilikuwa sipendi mtu aniambie eti njoo kurudi nyumbani. Nikikumbuka nilivyokuwa napigwa. Nakumbuka filamu. Hata kama ungenipa milioni 10 eti rudi nyumbani kwenu, nisingerudi. Labda niambie rudi mama yako kuoneka. Hapo ningekuja. Lakini nilikuwa nisha hapa. Na wakati nimejitambua nipo Tanzania. Nilisema hivi, Burundi sawa ni nchi yangu. Lakini kitu kimoja ambacho na hapa Burundi sitawaenda Burundi. Maisha yaende, dunia ipinduke, siwezi rudia Burundi. Lakini Mungu si asumani. Nikaenda mpaka makanisani akawa nimeombea. Niliwahi kumwambia pastor. Nikamwambia historia yangu. Nikamwambia hivi na hivi. Akaniombea. Kila siku tulikuwa tukienda kanisani. Tukitoka saa 6, saa 7 mimi nabaki na yeye na mke wake. Wananiombea. Nikamwambia mama yako atapatikana tu. Ili mradi tu awe hai. Tuonana tu. Basi hapo mama nilienda kipindi hicho ni kesho yake. Ile siku ya safari ikafika. Kumbe ile namba yangu ilisambazwa. Baada ya kusambazwa ikamfikia mama. Kipindi hicho nikasafiri kwa sababu kutoka Msoma mpaka hapo Mwanza. Hapo nilipoenda mimi ni siku 3. Natumia siku 3. Kwa hiyo gari linatembea inaenda
Nilipofika siku ya 3 stendi saa 12 asubuhi nikashuka gari. Niliposhuka gari nikaenda kukaa sehemu. Nilikuwa na rafiki yangu ambaye tumesafiri naye. Nimekaa kama dakika 5 nikasikia mtu amenipigia simu. Walipigia simu nikaitika, nikamwambia halo. Halo. Nasikia ni mwanamke. Nikamsalimia. Nilipomsalimia cha kwanza akaniuliza unaitwa nani? Mimi naitwa Bahati. Unaishi wapi? Naishi Tanzania. Wapi? Nipo Mbeya sasa hivi. Sasa Mbeya. Sasa akaanza kuniuliza. Eti wewe ni Mtanzania? Sasa mimi nikaona, mimi sipendi mtu ambaye ananiuliza nchi yangu. Sipendi kuna hata ananiuliza anatoka wapi. Ananiuliza wewe ni Mtanzania au ni mkabila gani? Kamwambia ndio ni Mtanzania. Akaniambia niambie ukweli au ni Mrundi. Sasa aliposema hivyo nikasema hivi wewe mama umetumwa au mama? Nikamuuliza umetumwa wewe ni askari mpelelezi au umetumwa na mtu? Niambia hapana wewe niambie. Kaniambia hapana sijatumwa. Mimi nikamwambia ukweli. Nikamwambia mimi ni Mrundi ila nimekulia Tanzania. Na mpaka sasa nina miaka kadhaa hapa Tanzania. Na ndio maana ukinipigia huwezi kuniambia mambo ya Burundi ni kuelewa. Kilichonishangaza zaidi akaniambia mbona mimi nakufahamu? Unanifahamu? Sema sana. Akaniambia ndio. Unanifahamu kivipi? Akaniambia wewe unaitwa Bahati? Ndio. Na una miaka hii na hii? Nikamwambia ndio. Sasa moyo nikajiuliza mbona huyo jamaa ananifahamu? Mbona huyo mama kama vile ananifahamu? Wapi? Tukaenda akaniambia mimi nakufahamu. Ni kama nilivyokuambia, akaniambia mpaka jina la babangu. Mpaka jina lake, jina la mama. Kwa sababu jina la mama nimeishi nalo kwamba anaitwa Hawa. Nimeishi nalo hilo jina toka. Niambia mama yako anaitwa Hawa. Baba yako anaitwa Teo. Niambia Teo wewe. Hao wote nikamwambia ndio, au ni wazazi wangu. Cha kwanza kingine akaniuliza mama yako uko naye? Alipouliza hilo neno kwa moyo wangu nililia kwanza. Maana nilikuwa sipendi mtu niulize kitu kuhusu mama. Ulikuwa ukiniuliza mama tu machozi lazima anitoke. Mimi nikamwambia ukweli. Nikamwambia mamangu siko naye. Mimi naishi na mamangu. Mama yako mzazi? Nikamwambia hamna. Sio mzazi wangu ila namheshimu, namuita mama kwa sababu ndo anajua nakula, nalala, naamka, nguo ananinunulia. Nikamwambia ni lazima nimuite mama. Kwa sababu namheshimu na yeye ananiheshimu. Baada hapo ndo akaniambia sasa mama yako mlipoteanaje? Nikamwambia mama kwangu mimi ukiniuliza maisha ya mama yangu nikamwambia mama sijui kama yupo ama hayupo. Ila moyo wangu unaniambia kwamba mama yupo. Sasa ndo akaniuliza swali. Eti sasa mama yako kitokea amepatikana. Utamfanyaje? Mimi nikamwambia mama yangu akipatikana siwezi kumhukumu kwa lolote. Kama ni kosa tutasameheana na kama ni kosa vile vile nishaga msamehe toka mwanzo. Kigumu tu nimpate mzima, anikute mzima. Basi natosha. Kwanza mimi niliposikia hivyo wakati huo nimetoka, cha kwanza nilimpigia ile bibi yangu mlezi. Nikampa ile story kwamba mama hivi na hivi tayari. Kwa sababu mimi nilikuwa namwambia kila siku hivi. Nilifikia sehemu mpaka nikataka kwenda kwa waganga. Ili wanionee yale mambo yao wanaangalia. Wanionee kwamba mamangu
Angaji. Yuko wapi? Ama anaishi. Basi hilo wazo likawa linanitoka. Tulienda hivyo, nilipofika hapo mama ndo akaniambia, tukaongea, tukasikiliza. Kwanza nililia, wakati ananipigia akaniambia mimi ndo mama yako. Hata simu nilidondosha chini. Nikamwambia nilimpa rafiki yangu, nikamwambia hiyo simu ishike, mzigo shika maana hapa kuna wezi. Nini? Nilia mpaka kaniuliza nini? Nikamwambia acha tu. Nikalia kama dakika 15. Baadaye ndo nikachukua simu. Kwa simu mama kanipigia. Mimi nikamuuliza uko wapi? Uko nyumbani? Niambia hapa. Nilijua yupo nyumbani. Akaniambia mimi nipo Australia. Sasa mimi nimeshazoea Tanzania nipo hapo. Niambia Australia ndo wapi? Nilipo akaniambia ni mbali sana. Nisema naenda na masaa 28 kwenye ndege. Niambia mama, mbona umeenda mbali? Unaenda wakati gani? Akaniambia acha nienda zamani sana. Cha kwanza alichoniambia, akaniambia nenda Burundi, nataka kuenda Burundi. Nikikumbuka, yani mtu ulikuwa ukiniambia niende Burundi tu. Unakumbuka fimbo. Yani nilikuwa kama ni mtu ambaye sikuheshimu. Nilikuwa lazima nikutokane. Kisha nakata simu. Lakini kwa kuwa ni mama, msema ni mzazi, nilikuwa natamani kuita mzazi. Akaniambia nenda Burundi. Nikasema, unasema nenda Burundi. Upo Burundi hapo? Kama haupo, mimi sio lazima kwenda Burundi. Hata kidogo. Kwa sababu nilikuwa nikienda ninafikia pale pale. Tabu iko pale pale. Basi akaja kaniambia unaenda Ngozi, kuna mtu atakupokea. Nikasema kama ni hivyo sawa. Wakati huo ndo nakumbuka ilikuwa siku ya Jumanne. Siku ya Jumanne alituma nauli. Siku ya Jumanne, Jumatano nikajiandaa. Nikasafiri kutoka huko. Siku ya Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumapili. Nitumia siku 3. Kuna mkwe wangu yeye amebaki hapo nyumbani. Alinipokea Kabanga kule. Nilikuwa simjui, alikuwa anifahamu. Nadhani unafahamiana na mama. Alinipokea, kiukweli nilifurahi. Alinipokea kama mzazi. Mimi tabia yangu, mtu anayenipa upendo na mheshimu kama mzazi. Mtu yoyote hata kama simjui. Na kulingana na malezi ambayo nimelelewa. Nimelelewa kuheshimu kila mtu. Sinaga tabia kudharau mtu. Sijui huyu ni chizi, huyu ni mwewe yukoje. Kila mtu yoyote lazima nimheshimu. Kwa sababu kitu cha kwanza ambacho naamini nimetambua katika hii dunia. Napenda niwashauri watu. Wazazi sawa tumezaliwa na wazazi wawili. Lakini malezi bora nafikiri kutoka kwa mama. Ndio maana nawapenda wamama wote. Nakumbuka kuna msemo wanasema kila unapoenda ndipo kuna mama, ndipo kuna baba, ndipo kuna kaka na dada pia. Kwa hiyo mimi tukiachana na wazazi wangu hawa, hata wewe naweza nikakuheshimu nikiishi kwako kama nakuheshimu mama. Na ndivyo nilivyofanya kwa mkwe wangu aliyenipokea hapa Burundi. Kiukweli nina kama miezi 6 hivi. Nimekaa naye. Si kuona utofauti wake. Namheshimu, nampenda kama anavyojipenda mimi. Hawezi kunituma kitu nikatae. Natoka nimefika nimwambia kama ulikuwa unajifulia, maana bado ni kijana hajaoa. Nikamwambia kama ulikuwa unafua mwenyewe nguo zako, kama nikiwa hapa kwako sitakuona ukishika maji tunafua. Nilitamani kama ingewezekana hata bafuni ni mwoge, lakini nikakuta hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo kiufupi naweza nikasema hayo ndo maisha yangu.
Lakini kwa sasa nina furaha kubwa sana kupata mamangu na dadangu na wengine ambao wako hapa. Nafurahi sana kusikia historia yako, lakini kitu chenye napenda sana kandi kivuge mu Kirundi nibaza ko muraza kumva bari abantu bataza kumva utahora gose ibintu yavuze mugabo nimba mwumvirije igisoma mo yavuze harimo byinshi biye birahura, ariko abumvigizwa hari gose nibaza ko mwagewe gose kumva ariko aravyivugira. Gusa ikintu kindyohe ndamwigiye ko Bahati warahiriwe ko umwana wawe. Hari abantu benshi bamungorane nk'izo bagakora n'ibikoko, bagakora abantu batubaho umuntu nko bavuga ati mu wanje arantaye cyane ntarakobarira nko kujya yakoroheye ugasanga arakugoye, ariko wewe byamucishije bugufi bituma yubaha arubaha abantu, arakunda abantu. Nukuri Imana ingira neza. Je sinzi none ko kino kiganiro ko bamerewe nk'umuvyeyi numva I'm getting so emotional. Waza kumbabarira ngira ni igambira nkore kinoro ya musi mu kiganiro haranika usha bigakunda mbwi umunsi byanse. Biragoye gose kumva umuvyeyi abura umwana imyaka 200 wamugani agasa neza nk'ukusa akashobora kurira abandi bana bigakunda ko ushaka kugumana uwo mutwaro wenyine n'abana n'abandi bagutwaze. Ukuri uri umuntu w'intwari cyane gose. Hanyuma nibaza ko n'Imana aragufashije, ariko shaka mutubwire ukuntu mwari mumerewe muhura ijya mbere byari bimeze gute? Tuhora ijya mbere byari ibintu bitafise, yani sinoshobora kongera no bivuga. Ni long story. Yararize umva twese twaragwanye mu nda turarira. Twese twararize. Mugabo haheze akanya atangura kunezerwa, atangura kwishima, atangura kuja kupostinga udustati, arandika ko tujambo nyene two kuryoherwa abantu babone nawe ko yaryohewe. Byose byari ibintu bishobora kunshimisha, naje narishimye. Gusa nyene byafashe umwanya kubera ubonye umuntu waheruka kera ikigumbagumba kiguma kiri kukuniga, bigasaba kuraba ahantu wicara ugatuza kugira ubwenge bugaruke ku gihe, noneho wongere wiyumve neza nyene wumve neza ko ari wa wundi. Apana hari gihe ubona umuntu kubera wamugumbiye cyane ukava wibaza ngo numuzuka yarazuka umukora ko ati uyu muntu yarapfuye yarazuka canke bige bimeze gute. Imyaka nk'iyo biragoye kwemera no gutahura, muga by'ukuri twari so emotion. Batujisikiaje kwa mwana mama? Kiukweli kwangu mimi kwanza sikwamini, kwa sababu kipindi ananiambia anakuja. Kwanza tuambie kichwa chako ulikuwa unawaza kama ikoje, anafananaje? Namkumbuka kwanza unapomuona hivi mama hakuwa hivi. Hata nadhani watu wengine wanaweza ukamuona wakamsahau. Na kipindi anasema anakuja Burundi, kipindi mimi nimetangulia kuja huko, ilikuwa inabidi aje mwezi wa 6. Nilipofika mwezi wa 6 akasema nimesogeza mwezi wa 7. Nilitaka kama moyo pasuke hivi. Moyo pasuke. Nilipofika mwezi wa 7 sasa nikawa nauliza kila siku mwezi wa 6 huo. Akasema mwezi wa 7 kila siku nahesabu tarehe. Sasa ikifika asubuhi naona kama muda hauendi. Nilipofika mwezi wa 7 tarehe 1 tu nikamwambia mama mwezi wa 7 ndo huu. Fanyeje? Mwezi wa 7 unaingia. Ananiambia tulia. Sasa kila siku nikilala usiku silali. Najigeuza usiku mzima, usingizi hauji. Kwa sababu alikuwa hajaniambia tarehe. Mimi nikilala nafikira anakuja, kila nikilala najigeuza sema mama anakuja kesho. Najigeuza mpaka nikikosa usingizi naamka natoka nje. Nachukua phone, nachukua simu na naangalia, naingia YouTube, naangalia vitu huko. Kisha usingizi ukinipitia nakuja nalala. Kwa sababu mpaka anko mwenyewe nilikuwa nakaa naye kwa ananiuliza, "Wewe unaumwa chawa?" Nikamwambia, "Yaani mimi sina chawa. Na matatizo yangu tu hapa. Nasubiri mama." Nilikuwa na kiukweli alikuwa ananituliza. Mama hapa anakuja sijali. Lakini kitu cha mwisho ambacho nataka niseme ni kwamba namshukuru sana wale wote ambao walinitendea wema. Sana sana. Na Mungu awabariki. Alafu kitu kingine
mtu ambaye sitomsahau katika maisha yangu ni huyo bibi. Mama yako. Mama ndo nguzo pekee ya kwanza hapa duniani ya kunifanya niishi. Nampenda mama kwa sababu yeye ni tofauti na baba. Hata vijana wengine wanisikie ni tofauti na baba. Kwa sababu gani? Mama utofauti wake ama uzuri wake, anaweza kukuchapa kofi. Akishakuchapa kofi ukilia, yeye mwenyewe ndo anarudi kukubembeleza. Lakini baba akikupiga, atakwambia inuka nenda kalilie kule. Huo ndo tofauti wa wazazi wetu wawili. Na ndio maana nasema mtu kiniuliza kati ya baba na mama unapenda nani? Naambia nawapenda wote kwa sababu walinizaa wote. Lakini unampenda nani zaidi? Nikwambia napenda mama zaidi. Na ukiniuliza sababu, lazima hiyo sababu nitakwambia hii. Mama uzuri wake ndio huo. Kiukweli siku hiyo kipindi anapika, sikuamini kwamba ni. Na sikuamini kwamba ile siku aliniambia niona kama utani. Nilifurahi sana na nadhani furaha yangu mpaka leo inaendelea. Yeah. Unajua ni vigumu sana watu kuamini hili, lakini itabidi waamini ili iwe na wao labda niweze kuwafunza kitu. Biraryoshe cyane mugabo ikintu cya mbere numva nigiye muri umwe ko nakoresheje kisunene yanje byari bikenewe. Cya mbere nuko umuze Imana. Batari ikintu yavuze sinzi ko abantu bacumvise, yavuze ko ikintu cyamukomeje gose ni espoir, kwizera ko mama waracariho kandi ni azaki hari imyaka igihumbi cyangwa ijana tanki azoba akiriho azohora na mama wiwe kandi byarakunze. Nyuma y'ako umwe yibereye mu Tokyo yarakuragira inka, undi nawe ari muri Australia. Urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye gose bigoye nuko abantu babiri bahura. Mugabo kubera ko hariho Imana mu ijuru kandi bavuga ngo umuntu yizera arashobora no kugira umusozi ukavaho. Urumva ko iyo distance yarashoboye kuba ntoya kubera bashoboye kwizera bose. Hariho umushiki we ngahanye. You have to come. You have to come. Just coming. Just say one word. Hariho umushiki we ngahanye uza kutubarana nta kirundi azi ariko shaka batubwira ukuntu biyumvise kumenya ko afise mushiki we kidogo kayapa karibu. Sorry, it's okay. Can I speak English? Yes, it's okay. What's your name? My name is Gisela. Gisela. Okay, yitwa Gisela. Ni mushiki wa Bahati Bati. Anamwona dada. Ulisikiaje kuja kama uko na wadada na makaka? Cha kwanza kwangu mimi mama aliponiambia na dada zako hapa. Na akanipigia video call pindi hicho nimeparafoni. Tukaongea nikaona isipokuwa Kirundi kinawasumbua, Kiswahili kinawasumbua. Cha kwanza mimi nilisikia furaha sana. Kwa sababu ni kitu ambacho napenda. Mimi napenda ndugu zangu. Hata kakaangu mkubwa wangu huyo aliyebaki kule. Kwa tunapendana sana kipindi hicho. Lakini ulikuwa mkumbuki? Ulikuwa unamkumbuka anafananaje? Kakaangu. Nilikuwa simkumbuka anafananaje lakini niliishi nikijua kwamba nina kaka. Yeah. Gisela, how was your reaction after knowing that you have a brother? It was just hard to believe. Really? Yeah. Because Mom never told us. When the day she told us, I was with my sister. I just found it really hard to believe. How old are you? 17. Yataka ataramuona? Ye nuwanyuma n'umuherezi. Umuhererezi. Kamubona. Yavutse muri 2006. Yavukiye n'ushanke yavukiye hari. No, yavukiye muri Tanzania. Yavukiye Tanzania. Yavukiye Tanzania mugabo urumva umwana gukura atazi ko afise umuntu bavukana. Mu nyuma akamenya ko afise umuntu bavukana nk'abana soft batakure nk'abo bundi bavuga ati umuntu uzaniye gute. Niko bimeze. Umva ngiye gose na histoire yanyu. Nibaza ko abantu bakora bakina kiganiro bariko batangara. Mega ni movie. It's like a movie. Yeah. It's your first time here in Burundi? Yes. And now you have a brother, a new brother? Yeah. Okay, Gisela ni mushiki wa Bahati.
afise abandi uwundi mu brother umwe n'undi mu sœur umwe bari ngaha nabonye canke baje No, bari basigayeyo. but unaongeaje na dadako unaongeaje na dadako dadako haelewi Kiswahili na haelewi Kirundi anaongea English Kirundi unaongeaje naye anaweza akakwambia Kirundi katika maneno matano akakwambia kimoja au mawili na ukielewa. Akishajua ile salamu tu biragoye kuhera nyene bimeze. Umama avuga Ikirundi. Abana biyo abandi baravuga Ikirundi bakuru. Abakuru uyu muhungu mukuru aravuga Ikirundi. Uyu nawe avuga Igiswahili nawe avuga Icongereza. Yeah. Lakini mimi nakumbuka kama tuliwasiliana kwa WhatsApp na kufunza kuandika. Umeniambia kama au kwenda kwa masomo. Hapo sijui hata mimi. Numujura huyu. Mimi kwenye kusoma sikusoma. Lakini kwenye simu hata sijui ilikuwaje kwenye simu. There's a spelling. Kwenye simu na chat fresh. Siwezi kukosea. Kweli sijui ilitokanaje. Hakuna mtu amekufunza? Hata simu hakuna mtu aliyenifundisha simu. Lakini kuandika kwenye simu najua, lakini shida ni kwenye daftari, kalamu. How are you going to teach him English? I'll just speak it, and if he asks what it means, I'll let him know. It can go both ways. I can learn a bit more as well. Okay. Ubu utegura kumutwara ryari cyane ubu urashari mu process yo kumenyereza guhora ahuye n'umwana. Bahati si umuntu ubu hageze kubera muri Australia ntushobora gutwara umwana umuzane uvuga ko ari umwana ku dosiye ya kuri child visa ntushobora kubera bazana under age. Iyo umwana umwita wawe akacara arinda amara arangije 18 amaze imyaka 18 ntushobora kumuzana nk'umwana tayari aba yamaze kuba umuntu mukuru. So hacha haba visa ya leftover, family leftover. Iyo visa niyo inabana abasigaye ku miryango. Niyo nshobora kuzoronde ndiko ndategura ndabisabe narabajije umuroya wanje yanzaniye uyu wundi mwana w'umuhungu naraciye kumubaza arambwira ati birashoboka twovyaparahinga tukaraba ko bikunda. Rero I hope ninsubirayo ngira hazoba hari ikintu cyabaye improved kubyo byose twiyumvira kuba tworonka byo gukoresha kuko ibintu ari abasaba evidence ikintu runaka. Iyo rero ufise evidence barashaka kugufasha. Urabona ko yazimiye ari umwana muto cyane. Wenda turashobora guca muri Red Cross ugasanga Red Cross amuzanye cyane tukaca muri immigration ugasanga barumvise ikibazo cy'umwana n'umuvyeyi bakafuma bamuzana nka uwasigaye ku muryango. Twizere ko bizogenda neza ariko urumva ko niyo nkuru akazi nako kumukunda. Ndamukunda cyane. You have to love him as a brother and make him comfortable. Nabandi batari ngaha anye bamukunde. Baramukunda cyane. Baramwishimiye kubera nta kundi bari kubigira. Baratinze barandastandinga ko bavukana. Rero nta kundi babigira baramwakiriye. Baramukunda mbere, baramukunda cyane. Ndibuka mushikiwe ndiko ndategura kuza hasigaye nk'imisi 2 ngo nze nurira indege. Yaraje muhira yaje ari ku munsi wa 4 nzokurira Sunday aza kuguma muhira. Ambwira mama ndaje kugufasha gu shopping ibintu byose uzoshaka gushira Bahati. Wow. Ndamubwira wayifasha gu shopping ni basanga na mahera mfise. Amadolari mfise ufasha gu shopping nta mahera. Ngo mama ngo don't worry ndagufasha. Ngo watebushaka gukora ngo watebushaka kubwira nje ndagufasha ntacyo ariko ugiye n'ufise ikintu umushiriye uzoshikukamuha kimunezera. Yaraje imisi yose twabanye itatsi twamaze tugenda muri shoppings kugera shoppings n'ibintu byinshi navuga ko ari we byose yabikoze. Navuze mama he's your son and he's my brother too. I need to make sure that he will be happy. That's it. Navuze okay. But
kabla ya kumaliza, sijui kama wanasema kabla ya Kiswahili cha chat. Ya ndio hivyo. Nataka uongee kitu kwa Kirundi. Sijui kama unaweza kupatia message wa dada yako na kaka yako. Unaweza kama unasikia Kirundi? Kirundi naweza nikaongea. Unaweza? Sawa, ongea sasa kwa Kirundi, wasalimie, wapatie message sababu kipindi hicho watakitizama. Ya abantu bose biko mundaba ya ndibaza mwabonye ivyo twakoze. Ndibaza benshi hari ico kibigishijemo, alafu abashikanje bose, mshikanje Fausa, mwene wacu Elise, shikana birukunda bakunda cyane kandi n'Imana ibahezagire no kwizawadi zose zimwa mwandumikanye. Wow. Toyo wanje Jezi ndakunda cyane. You understand the word? Ndakunda cyane. Loves you so much. Nico nzico niko Imana yampaye umutima wo gukunda. Yeah. Kwanza nunga mbona njewe haragira undi mwanya nkavuga ati ndashaka kwitwa papa. Nuko nyene basi aracari kare. Aracari kare. Nico nzi. Kirundi arakizi. Aragerageza yoza ko mamazo kwigisha n'ibindi byinshi. Ego. Kwa nkavye kino kiganiro yazo kintu cyambere kigisha ibintu byinshi. Kirababaje hasi. Ariko kandi kiranaryoshye. Ni ibintu bibiri, kirababaje kiranaryoshye, kurumva ko imyaka 200 izuba ryararashe. Umutima wa Hawa arasura kubona umwana wiwe. Ariko before mbere yuko mpeza nashaka kubaza Bahati, papa waracariho? Yeah. Kujya wahari mama wawe nawe waramuhariye? Yeah. Yani ushamsamehe na yeye kama hivi mkikutana unaweza kumwongelesha? Mimi ukishanifanyia kosa mimi nakuwa nimeshakusamea hapo. Kwa sababu mimi nimepitia makanisa mengi, nimesali makanisa mengi sana. Nina malezi ninayopata kwa wazazi ama wazazi walezi. Ushauri wao na wananiambia kwamba mtu akikukosea kama ni asubuhi au akikukosea sasa hivi, jua lisizame kabla hujamsamehe. Kwa hiyo nafuata huo taratibu. Achi ubwenge. Wao wananiambia. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nimba na papa wazo shobora kubona kino kiganiro, Bahati acha kusamehe, yarakubabariye. Umwiyereke ko umuvyago ari umuvyeyi, amaro kumuramutsa umuramutse. Urumva ko ikiganiro kirigisha ibintu byinshi, surtout histoire ya Bahati kunayivuze, batwana mu Giswahili mwashoko kumubwira ko ibintu byinshi. Ibintu byose uri kuracamwo wizeye Imana kandi ntute ubuntu. Ntute ubuntu ngo ube igikoko canke ngo ube uwundi muntu ukora kuri kuracamwo ibintu bikomeye. Senga, fasha abandi ari mu bibazo, kugufasha abana babituma nawe Imana ici kwibukiramo mu ivyo bintu bindi. Hanyuma muryohererwe iyi histoire ya Hawa, muryohererwe Hawa ko yarasuye guhura n'umwana wiwe na famille yiwe, bana biwe bashobora kubona umusaza wabo. Ibintu biryoshe cyane. Sinzi ko haba ko ari ikintu wovuga kugira dusezere abantu. Message woha abantu ko ari impamvu waje kudusharinga story yawe. Yego, cyambere mbanje gushimira Imana yatumye tugera kuri no munsi, hama ikama n'umutima wo gukomeza kwihanganira ibigeragezo byose noba naraciyemo bijanye no kubona narabuze umwana wanje kandi ntamwansi. Hama nkaca kandi shimira namwe bwe mwemeye kumpa karibu. Ikaze na karibu muri studio yanyu. Nukuri umwami abaheza kire. Amen. Ego, ikintu gusa nashaka kubwira abantu, reka mpere kuri papa wa Bahati. Papa wa Bahati ntaramubabariye kuva kera, kubera yuko Bibiliya iravuga ngo samehe mara 7, ubabarira inshuro 7. Rero tubijanye nuko turi kwisi duhura n'ibigeragezo byinshi, kandi burya iyo utababariye ngo n'Imana ntikubabarira. Ushaka kutababarira ukavuga ngo jewe uyu muntu sinzomubabarira, ukacupfa
ugapfana bya bindi wabambye mu mutima wawe utazobabarira. Rero sinashatse gupfana icyaha naramubabariye. Nkibona Bahati nkimumva ko hari naramurondeye ndarondera arafise mushiki wiwe twavuganaga kuri Messenger. Niwe yaguma ndemesha oya wifi n'ukuri ihangana umwana uzomubona azogaruka. Mukanya gace subira ngo ariko nanje rero ngo numva umutima utari hamwe. Rero naciye ndamwandikira ubwo nyene nk'ibimenye. Cyane ndamwandikira ndamubwira wow impundu nyinshi cyane Bahati namutoye. Yarashimye Imana ngira nce mbwira se wiwe. Ngize numubwira mureke. Ngo nukuri kw'Imana aransaba imbabazi n'umuntu akijije. Arambwira mubabarire n'ukuri mubabarire kandi bari warigeze kumbwira ko mubabariye ariko nubu mubabarire tumubwire ko umwana yabonetse. Nawe nyene yarafise umutima uhagaze kwiba yarapfuye. Kubera ko yari yarapfuye katagiye kumurondera. Umva naguma numva umenga niwe yanse kuja kumurondera. Kandi yurumva ko yari yababujije abantu ntibabimubwiye. Nukuri naramubabariye. Hama ngomeza nshima Imana ku byo byose yaba yaradukoreye mu gihe nk'icyo. Abantu nabo banyumva abandi bazoba bariko baraba kino kiganiro. Nukuri isomo canke ico no babwira igihe cyose uzobona uri mu bigeragezo uzo wiyegereza Imana. Imana nico kintu cyambere cyo kwiyegereza. Amarira yawe uzoyarira agenda mu nda hamugende mu cyumba cyawe upfukame usenga Imana uvuge ati Imana wewe ni uzi byose. Ibihishije nibihishuwe ibiri habona nibiri kure byose utabonesha amaso yo yirabibona. Usenge uwereke Imana ibibazo bya office irabikemura. Ntibi irashobora gutinda canke ikanyaruka. So rero umugambi w'Imana ngo naho imvura yogwa ikagwa ari nyinshi ntabwo nta n'ikintu na kimwe kibuza gusohora. Rero abazoronka kino kiganiro n'ukuri ndabasavye muze mwumve mu butumwa burimo mwumve ko kwizera Imana ico kintu cyambere kibaho. Hama kubana nabo baba barakuze batabonana barashaka kuba bahari si Bahati wenyene byo yashikiye. Kubana bazoba babaho batazi ko bafise abandi bana bavukana. Novuga ati imbabazi zirakenewe. Kubabarira mama wanyu mu gihe ataba yarakubwiye ko hari uwo muvukana akabinuma kubera akazi ko kumbure ari ibintu byaciyeho bitazosubira kugaruka. Abana mu nyumva muzoze murababarira abavyeyi banyu ku bintu byose by'amakosa muzoba mubabonyeho mwibaza. Cyane cyane nko kumva ko warose undi muntu umusista wawe canke brother wawe muvukana utari umuzi inyuma y'imyaka nk'iyo yose mu buzima bwanyu bwose mwabayeho. Ego ico nico notanga ku bana bazoshobore kubabariranira. Kubabarira nabuhura. Ego nibaze igano cyabaye kirekire ariko batari bikenewe. Abantu bakiravye j'espère ko mwaryohewe apart byoga hari ibintu byinshi. Reka je ndashibira batumire banje. Murakoze cyane. Asante sana. Asante. Imana ishikara kuja mu byanyu n'ibindi bizo bigende neza. Yabikoze. Hanyuma abantu badukurikiranye, thank you so much and thank you for sharing. Mupartage kino kiganiro mu gihe abantu benshi gose hama mupartage kugira neza kw'Imana, right? Kuko ibintu isubasha bwa Hawa canke isubasha bwa Bahati no Imana yabigiyemo. Hanyuma nabandi bose ushobora kubafasha muri journey bariko baracamwa muri uyu munsi. Kuko abantu bavyiye tuzi ibintu bariko baracamwa. Ipartage y'abantu canke batatu hanyuma mudufashe guspreadinga the good news. Reka ndabashimire gose kwa mudukunda mudukurikirana ku munsi. I hope you love the show and jewe ndemeye kuzokoma ndaha ibiganiro nk'ibi. Niba hari n'undi muzi afise journey ishobora kwigisha abantu benshi ndashiramwo nimero muri description no mu commentaire kugira ngo mushobore kuturondera hanyuma mudufashe gose gufasha imitima y'abantu benshi irushe canke abantu tubafashe kubaho neza. Reka ndabashimire gose naho gutaha. À très bientôt. Siren Vibes TV.